Barundi kujya natangwe mvuga ati turarushe mu mitwe. Haraje amashirahamwe akiba Barundi. Haraje amabanke akiba Barundi. Ego. Haraje n'ibindi vyaza nkuku kwanje wanashaka. Ego. Bikiba Barundi. None igiki muko murakora kugira ngo nibibe nkuko? Jewe ndakubwiye. Uru. Ibyo maze gukora nivyo vyerekana ivyo niyo proof bigaragaza. Niyo proof. Ibikorwa tubaze gukora ni nkuko nababwira abantu ati umuntu wese aduta. Akabona ati no makenga wapi kanamubwira ati birekesha birekujyame usinzire. Nico gitubabwira Barundi ati muze mushaka jewe ico ndabipfuriza nuko bwoza kugira dukire twese nuko ntimusigara inyuma uko namabwira Barundi ati abari bikunda je mwoshimira nukuri kuko jewe iyo kontra nari kugena nkibwirira banke banki mondiale canke banki yari yo ati mpaya mahera nzoyabasubiza mu myaka 5 canke 10 hanyuma imyaka 40 inoti zinje zigire ku mufuko wa Fabrice nanje mumugwiza tunga harama projet yani meshi je mbona kantera ubwoba yani ma projet yumvire nk'ubu twizaniye ubwato bwa rutura ukirobera imike kiringa muri Tanzania nukuri tukayexploit nukuri byo kunguka kurushibi ntumbarire ega narubize muri Tanganyika ifi zicwa n'ubusaza zirasaza gusa zirasaza zigapfa zikabura abaziroba nukuri vra birashoboka uravyo aho rero turiko turavuga ntituraja mu butare ntituraja amasekera aba diaspora umurindi bariko iterambere rigabura Burundi bavuga ngo ririndwa umubu uravyo ivyo vyose rero ntivyokunda tutagiye hamwe kuri ibi rero ndiko ndavuga nivyo umuzungu yahishije mwirabura nukuri nivyo abazungu bahishije abarundi nukuri uno munsi dushaka kubaka ibarabara banki mondiale ukaza wumva ngo tuzoyabaha twiyumvira ikibuga c'indege ukaza wumva banki mondiale canke abashino ngo nimugira ikibazo tuzoyabaha none turayakeneye nukuri gendurabe amazu turiko turubaka nukuri gendurabe naha muri ville bariko barubaka urabona nabonye umuntu yubatse etage igeretse 10 hajya I think mu Nyakabiga muri Rohero muri Rohero ujya wibaza umuhaye ikibuga c'indege ko cyo munani nta muntu ashika ku kintu atagwanye rero narahuriyemo ibigeragezo nigeze gukora projet ya mbere ya Kamensi Burundi Village hanyuma habaha abantu barangwanya bashaka kubinkuramwo byose kukwiba projet yose ico gihe ntakambira uhoraho ndavuga mo abariko barashaka kuziyinyiba ijambo nababwiye ati bagenzi jewe ndi imfuvyi kandi naba bakozi ndiko nakoresha benshi ni imfuvyi ni n'abapfakazi ati mukabona turaririye uhoraho akumva amarira yacu nakazi kanyu icyo gihe uhoraho yavuye mwijuru araza aratwiyereka nukuri aratwiyereka ubuntu kugeza gandira n'ubundi kumva ico gihe amateka yabaye buhinduke nabo bantu bariko baratugwanya bazananye inzira imwe mu guhunga bagiye inzira imwe ibikorwa bya Buja City Plaza bigeze kure kuko kujya twagiye turabibabwira twarababwiye tuzotangura kugira viabilisation twarabikoze ubu turiko turaterasa tere yo gutangura kubaka ko faze ya mbere kuko ni projet tuzubaka mu mafaze agera kuri 6 complex ya mbere rero aho tuzoyubaka hari play hariho contrat ya kabiri ya leta turindiriye kwidusinyira kandi novuga ati byangombwa byose mfite umunezero udasanzwe kuko ni cyanyuma na kirose no munsi nukuri felicitation rero nibaza yuko possibilité yuko dushobora kubibona perhaps muri conseil des ministres bishobora kuba vuba hanyuma twe tumaze kuronka akoro ya leta kuko urumva akoro ya mbere yari yo kwerekana ati twereke ko bishoboka twarabiberetse abarundi twashidukanye n'inyonka tuvuga ati twebwe reka rero tubereke rero ubu hasigaye kubaka ivyo rero hambavu y'ivyo turiko turashiraho amategeko agera kijya kigega twarabibasiguri ikigega nyezina nta murongozi kigira kuko n'amafaranga ari hamwe muga mu mategeko y'igisata iyo bita RMC Autorité de Marché de Capitaux mu kirundi novuga ati ugwego rujejwe gukingira imitahe y'abanyamitahe urumva ko nigo ruregirariza ubu rero muri ada
turiko turarondera abakozi kuko twararose uruhusha rwa ARMC Imana yo mwijuru nihabwa icyubahiro. Amen amen. Rero turamaze kuronka abayobozi bamwe ba mbere. Twagize n'iyindi appel d'offre uno munsi nyene abariko barakurikirana irebe bakaba bashaka akazi. Banyaruke baze kubiraba, murashobora kubisanga kuri www.fabsvision.com. Directeur des risques, directeur wa finance, directeur wa compliance and anti money laundering, na comptable. Ayo mapere yamaze gusohoka. Abara barundi bari ngaha canke n'abayibereye muri diaspora nabo barashobora gupostira kugira werekana ubuhizi bwawe bwo guteza imbere igihugu. Nukuri rero iyo ADA canke African Dream Assets inzego zimaze kujaho urumva aho ubakanisha ngo ikibwira ADA ati tangura rero mu ndoha amafaranga utangura kubaka. Ni kimwe nagumye mvuga kandi n'ubu no bandanya mvuga abariko baradiha imitahe, abariko baragura imitahe babandanye kandi bajyame basinzire kuko amafaranga yabo arugaranye. Ubu dufise amakonti ari bloke muri banko buno muri CRDB. Ayo makonti nta n'ugwa Kongo ruravako. Nukuri bijya bikorwa byose biriko birakoreka ni twe tubifinance. Na uko bimeze ibigega bya mutual funds aribwo bwa mbere bibayeho mu Burundi. Hariho ico bita ama IPO, initial public offering. Bisigurika ati ni umwanya wo kwegeranya amafaranga. Ivyo rero bigenda biraduga bimanuka biduga bimanuka. Nk'ubu ijya ya mbere ijya faze ya mbere twaralanshije mwarabonye ubu tugera mu mamiliyari dane y'amafaranga y'amarundi na half $500 simperutse kubiraba. Bisigurika ati iyo already yaramaze gukonfirma ati twebwe Arundi ati turi play ijya project yose izotwara amafaranga yababa canke arenga ko gatoyi miliyari majana 5. 500 miliyari. Miliyari majana 5. Miliyari majana 5. Correct. Uravyumva? Now faze ya mbere ijya complex ya mbere izotwara amafaranga miliyari 53 ya. Ivyo nivyo twababwiye kuko byo twaragiye kubikora amadimensionnement ibi nibi. Now je nabasiguriye ubuhiga bwanje tuvuga uhoraho tugavuga uko Imana ibikora. Jewe ubuhiga Imana yafashije nabonye nubwo kwegeranya amafaranga menshi mu mwanya mutoya kandi birashoboka. Twakubwiye uharuye turashobora kuba tuvuga ati ubugene turabona miliyari 10. Hoho Buja City Plaza kuri rya mitahe dore dufate kurya muntu w'umutahe mutoyi cyane umwe wa nyuma azokwinjiza gute bizogenda gute kumbe twibutsa no wa wundi kumbe atarabitabura neza aronka kaje ko kuvyumva neza. Urakoze cyane. Now narabasiguriye ikintu cya mbere twahamagariye abantu ni projet. Bisigurika ati iki kigega cyacu kiri mu bwoko bita closed end mutual fund. The locked in period canke umwanya wo kugaranirwamo ni ya myaka 10. Iyo myaka 10 wewe uvuga ati ninashiramwa ry'amahera hambavu y'iyo myaka sinzovyuka ngo urumva ngo mpa ya mahera yanje ngo ndabivuyemo kuko ni nkuko kwibaza sivyo. Ijya complex urayibona ngiye aho harimo etage geretse inshuro 30. Iyo riko inyenyeri 3. Yego. Hari haya ma shopping complex atanu. Awazuga twaragize estimation usanga ni ibintu bizokodeshwa amafaranga arenga miliyari 7 ku kwezi. Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Irebe Media. Cyakindi makuru cyakibazanira amakuru ameze neza, amakuru ari ku rutonde. Ndakubera ati rero nkuko tuma tubikora reka tuze dukengurukira Imana. Thank you God for everything done for us in the name of Jesus. Hamadusura dukengurira mwe kunzi ba Irebe Media. Uri mu bushanguro mu mahanga ndakengurira cyane kuri support wa mutwereka nuvuga ku kigoro wa mugira misi yose mu gukurikirana ibiganiro vyacu. Hamwe nuvuga mu kugira commentaire, mu kugira partage, mu kugira like, mu kintu cyose cyose nuvuga ku nkuru yose tubahereje tubashiriye ko nuvuga ku rubuga rwa YouTube rwa Irebe Media. Biradushika ku mutima, bidushika ku muhati, bituma tugira effort no kugira courage no kubana tubarondera ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Ndakubera ati rero
uno munsi twatewe iteka ryo kwakirwa nuvuga mu nyubako za Ubaka Nation Group nuvuga canke Fab House kumbure bivana n'ukuntu wowe umuzi Fabrice ndazi ibikorwa byiza ariko arakora mu gihugu cyacu muko murabibona antuka ivyo yakoze muri Miroir mwarabonye yuko yarahinduye image nuvuga y'amaplan abantu benshi bakorera amazu yabaye umwizigirwa mu barundi benshi bari bamaze imyaka itari mike bibwa n'abarundi bene wabo bari ngabo Burundi ariko Fabrice rukumbure yaraje nuvuga nkuko muri ico kibazo ubakira kandi akabubakira akabahereza n'inzu zanyu zimeze neza kuko nyene mwabisabye kumbure yanduto yanzu yawe uba wifuza yuko bayikubakira neza Fabrice yarabikoze Fabrice ntihagarikije ngaho yarabandanyije no mu bikorwa by'igihugu na cyane mu kubaka nuvuga mu kujya nuvuga mu bahagarika nuvuga ibikorwa vya Buja City Plaza murabona vraiment mu mwanya mutoyi yari itanguye kubaka mu mwanya mutoyi ibintu byari bitanguye gukorwa nuvuga agishikirije cyumviro nuvuga imbere ya nyine cyubahiro cy'u Burundi urabona yuko yarahawe akajyo kumbure ko kujya nuvuga mu bubaka nuvuga iyo soko tureze kuyaga byinshi na Fabrice na kajyo twaronse nuvuga tudashobora kumuje gufinisha cyangwa ko dushobora gufata nabi kumbure reka dukoresha umwanya sindabisha amajambo kumbure tuvugana na Fabrice tubarire byinshi mbega ico cyumviro cyaje gute mbega Fabrice ni giki kimuha inkomezi zo gukora mbega ivyumviro byiwe yahitanguye kubikora ryare byaje gute reka kumbure tumuha umwanya amahoro Fabrice gira amahoro mugenzi biraza neza ego turashima mbega umunsi wa Fabrice wari kugenda gute umunsi wanje uri kuragenda neza watanguye neza hanyuma ndanezerewe kuba mwaje nka Irebe FM angira ko perhaps ndamutsa abakunzi ba Irebe FM canke Irebe Media ndanakengurukira cyane nye nimbono Mr Augustine umujene ari kuraje umurundi akunda igihugu nkunze kuraba ibikorwa byiwe rero nkamwankuraja ndabugira ati wohora habandanya kuri imbere mu byawe no mu bawe amen yes novuga turabona yuko aba diaspora muri ku kivi antuka muri ku murindi abantu mudasanzwe mbega mwabivuganiye hamwe mbega byagenze gute kugira ngo ibintu byiza nk'ibi bitangure gushishikara nuvuga mu Burundi igihe cyuhoraho kiragera kandi iyo kigeze ntawe ukija imbere ego rero nkavuga ati ofete igihe cy'aba diaspora canke abarundi baba hanze burya mu misi heze wari umwanya tukiri bashasha hanze wari umwanya tukibona hanze ubu rero hariho novuga ati hari na generation yindi rikirajaho isigurika ati je ndihera akakarorero ndamaze imyaka irenga 19 muri Australia kandi ni mu banyuma bagiyeyo uri mu banyuma bisigurika atabagiye imbere urumva ko bariko bararenza imyaka 200 aho rero Chawumva y'umuntu abaye ahanikira ngo kingana uko aragera ahantu akakubitiza amaso inyuma rero akabona iwabo akabona ibyabo nkavuga ati rero ni muri ni mu gihe abana b'u Burundi bari hanze bariko barakubitereza agatima ntembere bakabona ati i Burundi uko bigenda kose ni wacu kandi dutegerezwa kuhinvestisa no kuhubaka yes turabona cyane nta nivyo murimwo mubikora neza kandi ntimuyaga amasigara cicaro antuka muriko imvugo yanyu jana n'ingiro ni kibazo umuntu acifuza kunyata mbega ko mbona umenga muri ino periode canke muri no leta tugezemo kumenga ariho muri suteni cyane bitandukanye n'izindi zahora ucibaza ati none mu yindi leta yahahora jewe bwarambona ko Fabrice tutabona jewe nashitse mu Burundi natanguye gukora mu Burundi ishinga imizi kuva mu 2022 na 2023 niho novuga ati niho natanguye gukora ibikorwa mu mbonamo rero nari nibereye muri Australia rero aho niboza kumbaza ati none leta zahahora kuko ntazonzi jewe izonzi ni nahandi ni kuri iyi leta kandi nkayishimira cyane gose leta mvye leta nkozi kuvyukuri nihagira abantu bazokwibaza ngo hariho ugwankunzi uri kuri Fabrice kuva muri leta no ni ku barundi bose ico nzico nuko iyo ukoze nuhoraho wenyene aravyura abantu bakagufasha ego yes urakoze cyane dusa n'abatangura neza ariko ducishamwo ari video yawe nakunda kurikira no musi mu gitondo cyavuga ati ndifuza vraiment kuyaga n'uyu muntu ndifuza antuka Fabrice ansigurire neza uburyo bimugendera agashira imana imbere mu bikorwa byose bigushobokera gute urumva iyo utarabona imana urayiduta
mugiye umaze kuyibona niyo uja novuga ati niyo shetani yo kumanura ikuzimu uzokwama wambaza izina ry'Uhoraho nukuri je rero novuga ati ndamaze Uhoraho haramaze kunyiyereka mu nzira zitandukanye aho n'igihe twagira tuje muri Australia je kubera muri Australia najanywe na mushikanje mukuru duciye mu nkami z'impunzi hanyuma icyo gihe baratuduta bibaza ko mushikanje anyivye bica biba ngombwa rero ko bavuga ati bagire DNA test bivanye ni novuga ati n'ibigeragezo nari nahuriye mu Burundi ko bitari bukunde ko nosubire mu Burundi bica biba ngombwa ko turirira Uhoraho turavuga ati Mana turagusavye twiyereke nukuri ni watwiyereka natwe izina ryawe tuzoryambaza gushika ku mpwemu yacu ya nyuma kabisa Uhoraho aramanuka aratwiyereka nukuri icyo gihe aratwiyereka naho hari iyindi scenario yigeze kuba vuba ndiko ndubaka wanashaka ibikorwa kuko abantu benshi barakunze kumbona ibikorwa izi project nkora bavuga ngo urumva ngo yarafashijwe urumva ngo byaroroshe my friend niyo bora mu mutwe wanje hari n'imvi bizigurika ati nta muntu ashika ku kintu atagwanye rero narahuriyemo ibigeragezo nigeze gukora project ya mbere ya Kamensi Burundi Village hanyuma habaha abantu barangwanya bashaka kubinkuramwo byose kukwiba projet yose ico gihe ntakambira Uhoraho ndavuga ngo abariko barashaka kuziyinyiba ijambo nababwiye ati bagenzi jewe ndi imfuvyi kandi n'aba bakozi ndiko nakoresha benshi ni imfuvyi ni n'abapfakazi ati mukabona turaririye Uhoraho akumva amarira yacu n'akazi kanyu icyo gihe Uhoraho yavuye mu ijuru araza aratwiyereka nukuri aratwiyereka ngo nukugenza gandira n'ubundi kuva ico gihe amateka yabaye buhinduke nabo bantu bariko baraturwanya bazananye inzira imwe mu guhunga bagiye inzira imwe inzira indwi niko barashamiranye rero nkavuga ati Uhoraho yaratwiyeretse ko ari kumwe natwe ari naco gituma uzobona ibikorwa nkora canke dukora nta gihe na kimwe muzobona ubwoba muri twebwe nta gihe na kimwe muzobona amanyanga muri twebwe nta gihe na kimwe muzobona kuduta kuri twebwe kuko si twe tubikora ni Uhoraho twebwe novuga ati twemeye kuba nyene abakozi biwe ni naco gituma n'ibigeragezo vyose duhuriramo turavyitega babara badutuka babara baduvuma ni benshi ariko ni bimwe Paulo yigera kubwira think yabibwiye abatesalonike nimba atabanyekorene ati bibaza ko bavuga ngo turi bijuju kumbe turabanyabwenge baravuga ngo turabakene kandi dutungishije benshi nuko twibereye dacare cyane urakoze cyane nuvuga ni verse yaduhaye mu gitondo ati imigani 9 umurongo wa 10 gushika wa 12 tihavuga ati itinya ry'Uhoraho niryo ntanguriro ry'ubushishozi correct cyo ni ikintu gikomeye cyane so namaze kubona abantu nga mu Burundi canke au niveau general hariho ukuntu bigishwa kw'Imana ari urukundo don't get me twisted wari we wese ashobora kubyumva uko ashaka je nanje nabwira ati Imana si urukundo Imana n'umuriro Imana n'umuriro bisigurika ati mugenzi genda urabe ibyo yakoreye Sodoma na Gomora niho uzomenya ko Imana ari umuriro kabisa genda urabe ibyo yagiye arakorera abanyisirayeli mu gitabo c'abacamanza niho uzomenya ko ari umuriro nukuri ukaca wibaza ati none iki gihe tugezemo kuba Imana itari kiratukororera ko imvura y'umuriro no kuvuga ko turabagororotse kurusha babayeho kuri Sodoma na Gomora no bisigurika ati Uhoraho yaramaze gusezera isi arabwira novuga ati hageze muzobisoma mu gitabo cy'ibyahishuriwe na Yohana hageze inzira Imana iricuza kuba yararemye umuntu iravuga ati rero je ngira ndimbura umuntu bose tugira Imana intambwe yo mu muryango wa Yuda uwo ni Yesu aravuga ati Mana wowe nk'umuvyeyi wanje nka chance ya nyuma nukuri gende
jewe ndabahe woni Imana ikivuga tuzi n'amakuru we barya abantu ntabuze ati barabaze kuba ibi byabatanye ku buryo niyo uzogenda uvuga kuri umwana wanje ntibazogutinya kabisa nawe bazokwica Yesu ariyahura Yesu amaze kwiyahura ibyakurikiye mwarabibonye ego gusa icyo nashaka kuvuga ni cyuko icyo gihe uhoraho yaciye abwira Yesu ati uzi n'amakuru wereka ndakureke basi ugende ugire chance yawe nukuri sibyo kubumvira ikigongo jewe nigiriye mu byanje aricyo ndakubwira ati ntiyagire uzobahenda mu Imana niyo burikira kontorora y'isi genda usome muri Yobu handitse ko isi yahawe abagambanya kandi na Yesu yavuze ati bagenzi kubera nzi amadayimoni ari mw'isi icyo nkora ndabasigira mutima mweranda barabafasha ariko kuko nanje papa ntiyambwiye ngo ryarazoza ati icyo novuga gusa ni icyuko iyi imvura igirigwe uwo ari we wese arabimenya iyi nzara igira itere uwo ari we wese arabimenya ati rero umugororotsi uwo ari we wese azobimenya bisigurika ati rero muri iryo jambo tubanze twumve ko ishavu ry'uhoraho umunsi ryaje umunsi uhoraho yavuze ati mwananje Yesu abo wahanuye warabahanuye abakumviye barakumviye ubu ngiye gukubura nukuri nkuremwe imbuto zibi ngumanize novuga ati ndobanure rero ujya muntu uzoza araguhenda uwo ari we wese murumva Imana n'urukundo uno munsi ngo senga ngo jizobikugiriye ikigongwe siko bimeze ahubwo wewe muri aka kanya gatoya Imana yagutije ubuzima fata uwo mwanya ushobore kuwukoramwe amateka uzogenda Imana niyazo uzoyereka ati Imana banza urabe ibyo nakoze ngibi ngababona remye agatima ngababona haye akazi ngaba baryohewe kubera jewe ngababona afashije rero nivyo novuga ati iyo umaze gutahura ibyo uba rero umenya ubushishozi nikijya rero navuze ati ugutinya uhoraho niyo ntanguriro y'ubushishozi y'ubwenge burutiye burya bwenge tujya ku ishuri tukibaza ngo nibwo bwenge kabisa yes waratwongeye n'indi verse ivuga Habakuki igice cya 3 umurongo wa 2 uhoraho numvise ibigwi byawe uhoraho ibitangaza wahoze wataye ubwoba waniye ubwoba muri ibi bihe byacu muri ibi bihe byacu bize subira wo ukore biriya bitangaza nukuri bo kijya ni ijambo uhoraho yampaye novuga ati narivuze kugira abarundi tubibone kuko nk'ubu igitabo cya Habakuki ari we wese azokisome araba ukuntu Habakuki yagiye kuririra uhoraho okugira uhoraho amuha inyishu ubwo amubwira ati wengira nkwerekerera ibikaze kurusha ibyo wiyumvira atigiye kuvyura amafarasi azoza urabona hariho nibagimenga n'amascorpions nibuka neza mu gitabo cy'ibyashuye atigiye kuvyura ingabo z'inkazi zize zibakubite niyo muzobona ibyari byo uravyumva tukaca dusimbiza tukaraba uzorabe nk'igitabo c'abacamanza igitabo c'abacamanza muzogisanga mu bitabo bya mbere haheze duhejeje gusoma igitabo cya Yosuwa igihe cyose haca imyaka 40 abanyisirayeli baragwa bakibagira uhoraho hanyuma bikaba ngombwa ko haza umucamanza mushasha aho niho uzokumva ba Salomo ba Samsoni ba Gidiyoni ba Debora uravyumva bisigurika ati rero iki gihe tubayeho mu Burundi hariho novuga ati ukwihebura iki gihe tubayeho mu Burundi hari igihe abantu baza bavuga ati none Mana tugeze aho umwasa ashaka rero nkavuga ati umunsi wamenye ibigwi by'uhoraho yakoreye abari barihebuye kuturusha niho uzopfuka muvuga ati Mana garuka uturengure garuka ahubwo wenyene wivyurire igihugu cyawe kandi burya amasengesho ni ikintu gikomeye cyane uwo ari we wese arabizi ntawe ndiko ndavyigisha mugabe ico no kubwira abarundi twohindura tugasaba uhoraho urabona kujya kuwa Mungu dushaza tukambara impuzu nziza tukaja gusenga ugasanga ashana
majorite no guhenda imana gusa. Abari bafise ibiganza biriko amaraso bose bagwanira gusenga. Nukuri. Abari basuma bari gusenga. Abe babanduza wumva ngurumva ngukuntu ugasanga bari mu sengero bariko baragwana n'abandi mu mitima. Nukuri. Bose ari mu sengero. Ugaca twibaza ngo iyo mana ntibibona. Sivyo? Rero nkavuga ati tumaze gutahura ko kwiyorobeka kwacu ari byo biza gukaza ishari ry'Uhoraho. Tuzopfukama dusenge kuko rijya jambo naciye ndarifatanya novuga ati ni inkuru ni mu gitabo cya Yona. Mu gitabo cya Yona, Yona Uhoraho yamubwiye ati nzogutuma aha Ninewe. Aranga. Yona uko yavyase murabizi nuko yashatse gukwepa murabizi. Ego. Muga Imana yamushika nayo. Hanyuma Yona yaragiye abwira abarongozi b'Ninewe ati nimwihane bagabo. Muga Yona acaguma uzevira ati niyo ndabivuga bibaza kwihana. Ati kuri ubwo rero reka je niyurira ku musozi nicare nze kuraba neza ukuntu Uhoraho aza kuba kubita. Urabyumva? Asha Yona ariryamira. Ariko abarongozi baca baravyumva. Baca bagenda baratakambira Uhoraho barihana nta na kimwe Imana yabagize. Nukuri. Bisigurika ati rero harageze yuko tuba muri ibyo bihe. Harageze yuko tuvuga ati turengere byose kugira rero Imana ize kutwumvira. Imana ntikunda icyaha, Imana ntikunda umwiyorobetsi, Imana ntikunda umubeshi, Imana ntikunda umujyagiturire, Imana ntikunda umurongozi ahotora abandi, Imana ntikunda isaku, Imana ntikunda novuga ati bwa burofa twese uzorabe n'abanywa inzoga barantunga bantungana. Kunywa inzoga si bibi, mugabo kurenza zikakurenza ubwenge, zikakuresha amakosa, uba wugururiye shetani muri wewe. Ego. Ibyo rero nkavuga ati mu gihe abarundi tworengera ibyo byose tugakundana tugasenyera ku mugozi umwe nta kubesha ku munsi wa Mungu Yesu yoza araza gusengera i Burundi. Urakoze cyane. Bica byinjira neza na neza nuvuga muri sujet aha twanuvuga twari mu ntangamarara ariko tuca twinjira neza muri sujet ivuga ati guhindura ingendo. Yes. Mbega nikibazo macha yibaza mbega guhindura ingendo hari hageze ko Burundi duhindura ingendo. Numuntu igeze kwambara ati Beni burya mu Burundi naho hoza ba Fabrice bangana gute bagakora ibitangaza bingana gute hakaza abanyine icubahiro bangana gute mu gihe abarundi tutarahitamo inze yo guhindura ingendo ibizofa bikunze nuvuga bitembere rya ryo ryose byo bari byo ga Fabrice bo nivyo kuko uguhindura ingendo kumeze nko kwigwa. Kwiga ntuvuka ngo uzoca umenya ngo igihumbi kugwiza igihumbi bingana bingaho utavyize. Which means hariho kwiga kugira umenye uko bigenda uko abandi babikora. Rero no guhindura ingendo navyo birafise ibibiherekeza. Ego. None wewe woba waraye ubusa umuntu akakubwira ngo hindura ingendo bikunde gute? Ntibishoboka. Uravyumva? Ego. Rero nk'ubu nk'akarorero ikintu cyo guhindura ingendo je ndakunze kubwira abantu guhindura ingendo first of all bikuvako mugabo tubanze dutahura abo tu. Ego. Iki gihugu cyacu cy'i Burundi nakunze kubivuga n'iyi kamera ndabivugeko abarundi mu ntunganye so kubatunga gatoke mugabo abarundi tuvuge ko mu mutwe wacu turushe dukoresha ijambo ryo gusara. Ukuri. Rero kugira ubwo busazi butuvemwo nuko tubanza kutahura ko dusara. Ushaka gukira ingwara arayirata. Ubwo busazi rero icyabuzanye ni iki? Ni intambara twaciyemo, ni ubukene twaciyemo, ni wa murozi yaje kutubwira ngo uri umuhutu ngo genda umututsi cyangwa ni umututsi. Ubwo burozi bwose bwatumye mu mutwe tuba traumatize. Ego. Turuha canke dusara. Rero kugira ivyo tubirengere nuko tubanza kubitahura. Sinzi ubushize nariko ndaraba kuri Twitter ngo umuntu w'umuhinga sindamwibuka wagize recherche asanga ngo abarundi 4 muri 5 ngo baragwaye mu mutwe. Abarundi 4 muri 5 umva ibice 99 uru cyamvuga ati jewe nahora ndabivuga ati gusa
umuntu mubi ni wo kwiyumvira ko ari critique mbi kuko iyo ni critique nziza yo kugira twirimbure. Ego rero nkaca ngaruka ati narigeze kubivuga niko ndasinga kijya kigega cya One Africa Investment Fund narasiguriye abantu ati my friend iyi niyo nzira yonyine izotuma Burundi bubona ikintu cyitwa iterambere nukuri kuko One Africa Investment Fund ni ikigega cy'abarundi bose dushaka ko n'umurundi wa ruguru yimbuye suppose yarimye ikawa ibyo bihumbi 103 ashobora kubishiramo muga akamenya ati reka ndindire imyaka niyo yoba 10 muga inyuma y'iyo myaka 10 nzotangura kuza ndamura novuga ati inyungu ya wa mutahe canke ya mbuto natera cyufata rero inyuma y'iyo myaka 10 wa murundi atangoye guhembwa kugira azoshobore kugira n'indoto zo kuvuga ati nanjye nzoji Dubai mbe nk'abandi bisigurika ati rero iyo turiko turavuga guhindura ingendo so kwingingana no kuzana ama instrument canke inzira ziza gufasha babene gihugu ziza gufasha babantu guhindura ko bikunda kuko nibijya natangoye mvuga nitwazana amatara y'umuyaga nkuba na karorero tukavuga ati tuyashize hajya muri ville sivyo tukaca nta mupolisi yacunza hari hanyuma hakaba hari abamayibobo batariko novuga ati bumva inzara baraye inzara biragoye kugira uwo mumayibobo azotora itiro abona ati rijya tara ninagiba hari jana hariya baraza kumpa amajana 2 nze kujya bisigurika ati rero ibyo yose n'amakritike tubanza kugira analize kugira iyo uko guhindura ingendo kuko umuntu ikintu abantu bakeneye kumenya umuntu ni nyamaswa ego naho dutandukaniye n'intare naho dutandukaniye n'imbwa naho dutandukaniye n'intama ikintu cyonyene gikomeye dutandukaniye mu bwenge bisigurika ati twe tuzi ubwenge kurusha ibikoko bindi kandi urumva turavuga tugafata decision tugakora ikaramu ikandika n'ubwenge bisigurika ati rero umuntu ahari hose abari mu byavuga abari mu byakora ari kararondera ikimuteza imbere nivyo arondera igituma ubuzima bwiwe bushobora gutera imbere rero biragoye kuza kumwinginga ngo hindura ingendo ata contribution kuri rya terambere ry'ubuzima bwiwe uri kurashiramo rero ikintu cya mbere ni uko providing ku buryo umwereka ati uguhindura ingendo nuko uko rero uza guhindura ingendo hariho umutekano hariho amatara hariho amazi ati rero the basic needs mu ishuri nibaza ko abadukurikirana bize ikintu cya Maslow hierarchy Maslow hierarchy biraspecifya bikerekana kugira umuntu abeho kugira umuntu aryoherwa ibintu bya mbere bikenerwa aho kuba ibyo kurya ibyo kwambara ibintu nk'ibyo yes urakoze cyane Fabrice ni kibazo murakivuza ati mbega burya twobanza guhindura ingendo cyangwa twobanza kwanza kwirukana iterambere icya mbere cyo dutegerezwa kubanza kwiruka n'iterambere ingendo rega ntawe utegeka umuntu ngo hindura ingendo none jewe nawe nitwibera inzira guhemuka uwo twoba tubana muri compound tubako ntahinduke nawe aba inzira guhemuka ntazi iyo turuvaya ari kibwa cyasigaye azogusanga ari ngendani umwe nico gituma ijambo inspiration ribaho nukugira wewe ubimugororotse ubinzira guhemuka hanyuma abandi bazokubonerako nk'ubu namye ndaba nabonye abantu bankurikira nka Fabrice ari benshi bizigurika ati rero aho ngeze jewe mbaye ikibwa hariho n'abandi bacavuga ati nakare ntacyo bibaze urumva aricyo bituma nkunze guhanura abantu tubyumva kumwe abantu bankurikirana twibera inzira guhemuka nukuri ahubwo tubitara mu mwijima twereka abantu ko bikunda kwiyisi bishobora kuyigira iparadisi Guess urukumva neza na neza yuko guhindura ingendo biri mu bintu kumbure Fabrice kumbure nawe nyene yo bafatira ko cyane kugira ngo habiterambere mu gihugu reka twigire navuga mu iterambere ry'igihugu mu gikorwa ca
ubaka Nation Group mu bisanzwe mu bikorwa vya Buja City Plaza nikorwa novuga catumye abantu benshi kumbure hiyongera novuga igikundiro ku bantu benshi kuko ni inyota abarundi twese twari dusanzwe dufise dukeneye isoko novuga nkuru ngaha mu gisagara ca polisi novuga ca commerce ibijumbura mbega ibikorwa vyifashe gute ibikorwa vya Buja City Plaza mbega vyo bigeze hehe urakoze ibikorwa vya Buja City Plaza bigeze kure kuko kujya twagiye turabibabwira twarababwiye tuzotangura kugira viabilisation twarabikoze ubu turiko turaterasa tere yo gutangura kubaka ko faze ya mbere kuko ni project tuzubaka mu mafaze agera kuri atandatu complex ya mbere rero aho tuzoyubaka hari play hariho contrat ya kabiri ya leta turindiriye kwidusinyira kandi novuga ati vyangombwa byose mfite umunezero udasanzwe kuko ni cyanyuma na kirose no munsi rero nibaza yuko possibilité yuko dushobora kubibona perhaps muri conseil des ministres bishobora kuba vuba hanyuma twe tumaze kuronka akoro ya leta kuko urumva akoro ya mbere yari yo kwerekana ati twereke ko bishoboka twarabiberetse abarundi twashidukanye n'inyonka tuvuga ati twebwe reka rero tubereke rero ubu hasigaye kubaka ivyo rero hambavu y'ivyo turiko turashiraho amategeko agera kijya kigega twarabibasiguriye ikigega nyezina nta murongozi kigira kuko n'amafaranga ari hamwe muga mu mategeko y'igisata iyo bita RMC Autorité de Marché de Capitaux mu kirundi novuga ati urwego rujejwe gukingira imitahe y'abanyamitahe urumva ko nigo ruregirariza nk'ubu rero ubu turafise ico bita African Dream Assets iri mu bwoko bw'ivyo bita Asset Management Company iyo Asset Management Company rero niyo kompanyi ihabwa uruhusha na ARMC iza kugera cya kigega mugabo tukaba turi kumwe n'abandi nk'ubu twarababwiye aba custodian aba register abo bose ubu rero muri ADA turiko turarondera abakozi kuko twararose uruhusha rwa ARMC Imana yo mwijuru nihabwa icyubahiro amen amen rero turamaze kuronka abayobozi bamwe ba mbere twagize n'iyindi appel d'offre uno munsi nyene abariko barakurikirana irebe bakaba bashaka akazi banyaruke baze kubiraba murashobora kubisanga kuri www.fabsvision.com directeur des risques directeur wa finance directeur wa compliance and anti money laundering na comptable ayo mapere yamaze gusohoka abari abarundi bari ngaha canke n'abibereye muri diaspora nabo barashobora gupostira kugira werekana ubuhizi bwawe bwo guteza imbere igihugu nukuri rero iyo ADA canke African Dream Assets inzego zimaze kujaho urumva aho ubaka Nation Group ikibwira adati tangura rero mu ndoha amafaranga utangura kubaka ni kimwe nagumye mvuga kandi n'ubu no bandanya mvuga abariko baradiha imitahe abariko baragura imitahe babandanye kandi bajyame basinzire kuko amafaranga yabo arugaranye ubu dufise amakonti ari block muri banko buno muri CADB ayo makonti nta n'ugwa Kongo ruravako nukuri bijya bikorwa byose biriko birakoreka ni twe tubifinance ubaka Nation Group ajya n'amafaranga yawe ubaka Nation Group amvuga ati iyo kontra ya kabiri igeze niho nzovuga ati reka rero tushira habona hanyuma amafaranga abantu batangiye kijya gikorwa tambwe gukorwa hagiyeho inzego zibishoboye umva gushika kuno munsi ajya amafaranga ariko arakoreka naya ubaka Nation Group 100% ni nkuko nuwo bashaka arashobora kujya muri bank akabaza ati naguze umutahe muri kijya kigega ati mu ndabira yo tugezeko wenye nukabaza kugira making sure yuko ivyo turiko turavuga rukuri kabindi hari gihe bibagora go urabona ibintu by'amafaranga biragoye na cyane cyane no ngamuruza kuze kugaragara amashiramwe menshi gusanga abantu benshi bariko barashwana ngo amafaranga yacu ntitubonye ukuntu yagiye mbega ivyo tubari ati rero nivyo muzo kwisungana cyane cyane mu mukinga sure yuko amafaranga azokoreshwa neza yego yes nikindi kibazo umuntu achefuza ati mbega gushika kuri no munsi hamaze ko gujya faze ya mbere mbega faze ya kabiri yo izotangura ryari ibikorwa bimeze gute yego na uko bimeze ibigega bya mutual funds aribwo bwa mbere bibayeho mu Burundi
hariho ico bita ama IPO, initial public offering. Bisigurika ati ni umwanya wo kwegeranya amafaranga. Ivyo rero bigenda biraduga bimanuka, biduga bimanuka. Nk'ubu ijya ya mbere, ijya faze ya mbere, twaralanshije, mwarabonye ubu tugera mu mamiliyari dane y'amafaranga y'amarundi na half $500 simperutse kubiraba. Bisigurika ati iyo already yaramaze gukonfirma ati twebwe Arundi ati turi play. Uravyuka kandi wibuke ntituratangura no kubaka. Ubu rero mvuga ati Imana ibigiye imbere uko tuvyifuza muri uku kwa mbere tugatangura kubaka, tuca twugurura iyindi initial public offering yo kubwira abantu ati nimuze rero n'ubundi. Kandi ubu ho twashizeho na strategy kugira tubandanye dutera kamo n'abatoyi, ubu dushaka tuce tugenda dushikire n'ibigega binini binini. Hayo mvuze ibigega canke amashira hamwe, ndavuga nk'izi za UNICEF, ama assurance, ama ONG, kuko mu bindi bihugu ibigega nk'ibi nivyo bifise amafaranga menshi cyane, kandi no ngaha tuzegeranya amafaranga menshi cyane kugira ibikorwa by'abana b'abarundi bikorwa. Hajya aburya n'iki kibazo cy'ibitoro ari gihe wasanga turabyitorereye inyishu. Ntumbari sibuze jewe buza baguze mwese abo turi kubere abo muri kijya gikorwa nawe waringi ndimwe noreka kujama. Yes, ni kibazo murashobora mbega Fabrice ko atubariye mu video heruka bitubariye yuko bizotwara nka 53 miliyari, ariko katubarira yuko ayo mafaranga akaba atarakwiye. Mbega ayo mafaranga azova he, bizogenda gute? Urakoze uko bimeze. Ijya projet yose izotwara amafaranga yababa canke arenga ko gatoyi miliyari majana 5. 500 miliyari. Miliyari majana 5. Miliyari majana 5. Correct. Uravyumva? Now faze ya mbere ijya complex ya mbere izotwara amafaranga miliyari 53 ya. Ivyo nivyo twababwiye kuko byo twaragiye kubikora amadimensionnement ibi nibi. Now je nabasiguriye ubuhiga bwanje tuvuga uhoraho tugavuga uko Imana ibikora. Je ubuhiga Imana yafashije nabonye nubwo kwegeranya amafaranga menshi mu mwanya mutoya kandi birashoboka. Twakubwiye uharuye turashobora kuba tuvuga ati ubugene turabona miliyari 10 turatangura kubaka. Now fasha wewe nkuri karanganiriza ubu nyene turatangura fondation hajya, sivyo? Turuguruye iyo IPO ya kabiri. Ukwezi kuzohera miliyari 40 zicomplete izo 10 zitaraboneka. Exactly. Bisigurika ati abarundi turazinanye. Ubu habe muri diaspora aho jyaho hari habike bavuga ngo mbe batanguye ngo ndabira ndabira umuntu na telefone ngo warandabiye ngo uzondabire cyasinze subi ngo sinze nibwe cyangwa sinze sigari inyuma. Bisigurika ati niko abarundi bafenze. Rero nico gituma ndakubwira ati it has been confirmed. Iyo ni faze ya mbere, kuko faze ya kabiri canke ayo mafaze yose ayo mafaranga ariho. Fata Burundi dutse population y'imiliyoni zingaho 12 uko ubu zararenze. Fata imiliyoni 5 z'abarundi umwe atanga ibihumbi 100 umwe miliyoni 5 izo ni miliyari majana 5. Amafaranga kumbara haye amafaranga erega ariho amafaranga ari ufata wewe gene ayuheruka gusorora n'abagenzi bawe dufatire kuri Sami. I'm pretty sure kwizo Samire zare hari waziguye izoga cyane waziriye injya cyane wakoze wararyohewe. Bivuga ati cyufate ry'amafaranga yo waronka ukinitiye ko haterera hano azokunguka. Nukuri urumva ko ari amafaranga atari make. Amafaranga ariho. Abarundi kujya natangwe mvuga ati turarushe mu mito. Haraje amashira hamwe akiba abarundi. Haraje amabanke akiba abarundi. Haraje n'ibindi byaza nkuku kwanje wanashaka bikiba abarundi. None igiki muko murakora kugira ngo nibibe nkuko jewe ndakubwiye urumva ibyo maze gukora nivyo byerekana ivyo niyo proof bigaragaza. Niyo proof. Ibikorwa tubaze gukora ni nkuko nababwira abantu ati umuntu wese aduta akabona ati no makenga wapi kanamubwira ati birekesha
bireka uryame usinzire byihoze mugo ukabona twitereye imbere uzujya imihari ngo twakubari exactly mugo ukaba udatahura naho tugusigurire rero nico gituma suppose nk'ubu izo miliyaridi 500 turegeranije mu Barundi habonetse miliyaridi 5 ukimenza miliyaridi 495 nizo zibuze jewe kuri contrafise na leta niyo nogenda kabwira siadi batigenda urondera inota hariho hose uzane jewe leta yamaye kontra yo kubaka rijya soko haca export imyaka 50 niyo zo mu investisseur wari we wese azoza yiruka nukuri icyo nico gitubabwira Abarundi ati muze mushaka jewe ico ndabipfuriza nuko bwoza kugira dukire twese nuko ntimusigara inyuma uko nababwira Abarundi ati abari bikunda je mwoshimira nukuri kuko jewe iyo kontra nari kugena kibwirira banke banki mondiale canke banki yari yo ati mpaya mahera nzoyabasubiza mu myaka 5 canke 10 hanyuma imyaka 40 inoti zije zigire ku mufuko wa Fabrice nanje mu mugwiza tu warase kwikunda muri make ariko kubera ibyo dukora ari ibikorwa by'uhoraho usibye ko nase kwikunda n'uhoraho yarabimbugije nukuri ati ibyo uri kurakora nukugira abana banje babone ukuboko kwanje nukuri bisigurika ati rero ni inyungu y'Abarundi na jewe rero sinokwigera mba muri position yo kwikwegera kuko ni nkuko no kubibaza ati none nkeneye angahe ku munsi kugira jenge mpange ama miliyaridi yo kurunda wibaza ngo amaziki atari kugukwegera ibibazo gusa Yeah. Yes, na cyane Fabrice uradusigure neza biratahuritse. Ikibazo umuntu acifuza ati mbega hoho Buja City Plaza kuri rya mitahe dore dufate kurya muntu w'umutahe mutoyi cyane umwe wa nyuma azokwinjiza gute bizogenda gute kumbe twibutsa wa wundi kumbe atarabitabura neza aronka akaje ko kuvyumva neza. Urakoze cyane. Now narabasiguriye ikintu cya mbere twahamagariye abantu ni projet. Bisigurika ati iki kigega cyacu kiri mu bwoko bita closed end mutual fund. The locked in period canke umwanya wo kugaranirwamo ni ya myaka 10 iyo myaka 10 wewe uvuga ati ninashiramwa ry'amahera hambavu iyo myaka sinzovyuka ngo urumva ngo mpa ya mahera yanje ngo ndabivuyemo oya bisigurika ati iyo myaka 10 ayo mafaranga twegeranye za miliyaridi 500 zacu mu byigwa tumaze kubona hagati y'imyaka 5 na 10 ishobora kubitandwa na caka ikaba munsi za miliyaridi 500 tuzoba twazitojeje twazigaruye urabyumva bisigurika ati rero kuko ni nkuko wokwibaza sivyo ijya complex urayibona ngiye aho harimo etage geretse inshuro 30 iyo uriko inyenyeri 3 yego hari haya ma shopping complex atanu awazobuga twaragize estimation dusanga ni ibintu bizokodeshwa amafaranga arenga miliyaridi 7 ku kwezi mukodesha gusa ari ugukodesha aho nitwashizemo amapiblisite 7 miliyari azo kwinjiza mu gica kigega cy'abantu bose ku kwezi uravyumva aho nituraje mu mapiblisite nituravuga amaparkingi uravyumva tuja tuvuga ati rero basi kugira twifashe reka duharure ku miliyaridi 5 ku kwezi tufata miliyaridi 5 ugwiza amezi 100 uza gutora imiliyaridi 500 amezi 100 ni imyaka 8 n'ibice 3 bisigurika ati ya mafaranga twashizemo tuzoba tuyagaruye je nabwiye leta ati twebwe imyaka 50 kuko ubihaye Fabrice ubihaye abarundi ikifuzo cyawe leta nuko na wa murundi we mucendajuru yaguze umutaha umwe mukazoza arahembwa kugira umurundi wari we wese aronke abeho neza twatangura tuvuga bisigurika ati rero inyuma ya myaka 8 hatwafatiye kuri myinshi ishoboka za samire zawe washizemo ziragarutse cyufata imyaka 42 rero uri wiyamurira kanoti gusa wiyicariye kandi ikindi nacyo nubwo twabwira leta ati rega n'imyaka 50 izohera
urasubira utwongere ugire renova reka atari ibya Fabrice nukuri ari by'abanyagihugu na leta babe n'abari muri leta nabo barimwo bisigurika ati rero n'iterambere rimwe leta ivuga ry'abanyagihugu twese iyo ni inyungu ya mbere kuri aya maproje hatuvuga Buja City Plaza gusa hari amaproje yani menshi je mbona kantera ubwoba yani maproje yumvire nk'ubu twizaniye ubwato bwa rutura ikirobera imike kiringa muri Tanganyika nukuri tukayexploit nukuri byo kunguka kurushiri ntumbarire ega narubize muri Tanganyika ifi zicwa n'ubusaza zirasaza gusa zirasaza zigapfa zikabura abaziroba nukuri vra birashoboka uravyo aho rero turiko turavuga gituraja mu butare gituraja amasekera aba diaspora uburundi bariko iterambere rigabura Burundi bavuga ngo ririndwa umubu uravyo ivyo vyose rero ntizokunda tutagiye hamwe jewe indoto yanje nka Fabrice ni yuko umurundi azogera ahantu agatangura guhembwa no kwitwa umurundi nukuri ibi rero ndiko ndavuga ni vy'umuzungu yahishije mwirabura nukuri ni vy'abazungu bahishije abarundi nukuri uno munsi dushaka kubaka ibarabara Bank yarukaza wumva ngo tuzoyabaha twiyumvira ikibuga c'indege ukaza wumva Bank canke abashino ngo nimugire ikibazo tuzoyaba none turayakeneye nukuri gendurabe amazu turiko turubaka nukuri gendurabe naha muri ville bariko barubaka urabona nabonye umuntu yubatse etage igeretse 10 hajya I think mu Nyakabiga muri Rohero muri Rohero ujya wibaza umuhaye ikibuga c'indege ko cyo munani oya yocubaka yubatsikiza nka kiri exactly nukuri none mu bashiri batubakeneye kwiga oya ntaki nibanze badushorere tugure duheze ibyo izo fashanyo zazo bo we don't need kabisa urakoze cyane Fabrice urasigura neza cyane kugira ngo na wa wundi yumve yuko azokunguka ataza ariko aratumwanya na cyane cyane warabitubare no ma video yawe nuvuga no biganiro byinshi bagenda utanga uvuga ati abazungu benshi la plupart benshi bibereye uko baricariye ukavuga ati no muzungu atwakora iki ugasanga afise amazu afise ikindi nari bagiye kuvuga ku nyungu inyungu iri muri ibi bintu iteye ubwoba je ndayira bikantera ubwoba jewe nyene bikantera ubwoba uravyo aha nakubwiye ivy'amaproje nukuri reka rero tuje ku byo biyita marché de capital canke bourse stock exchange ibi ni ibintu iri soko ubu tuca turijyandira imitahe iyo mitahe wa wundi yaguze umutaha bafisemwo pare sivyo umwe wa muke cyane urumva uko dushira kibuye rimwe niko wa mutaha ugenda uraduka ntumbari ntazo kumandi nyene oya wewe wataguje ku mutahe w'ibijana bishobora guheza uri ku mutahe w'ibihumbi 600 ntumbarire bisigurika ati urashobora kuvyuka ukavuga ati look ndafise nimba ari titre ndayifise ngiye kujya twagiye turabibabwira nimba ari certificat d'actionnariat ndayifise ngiye ukagena muri bank ati mpideni ngiyi garanti cyangwa umugenzi wawe yishakira kubandanya yiyinvestisira akakugurira akakungukira ukibandaniriza nukuri aha rero sindavuga n'amayentere nayo kujya nababwiye ati none inoti tubanze kwegeranya aho zijyamye zigumuko no banki zirimo ni birarabi birashiraka akantu nukuri kugira wowe umutahe waguze urajya kaga pourcentage kabisa Yes Fabrice nuvuga biraryoshe kandi ni byiza kandi turavyije muko murakora antuka turizera ko byo bintu bizoshoboka ego hari abantu benshi kumbere bacafise kakantu batungura urukintu uvuga inzego batungura urutukiruga i Burundi ati Burundi bwaranzwe nibi Burundi bwaranzwe nibi byo Fabrice ariko aravuga nivyumviro byiza mugabo babarundi bafise kakantu kameze uko bazomwemerera babandi bagombye kumwaka nuvuga cya cyumviro kiwe cyambere cyahariya ntibazomwemerera haracyariho babantu mbega azogenda gute abuci babwira toke baragombye kwimwaka none byarakunze ko babimwaka nukuri Imana yarabatsinze nukuri none ibi ni igiki cyo gutera ubwoba ntagihari yakoze ibya mbere nibizokora nibi kabisa yes ndabareti Fabrice ruvuga hagarira nuvuga n'umugabo akomeye cyane ariwe Imana cyane gose ushira Imana imbere nicyo twatanguriye ko ibintu byose urabishikako cyane gose yes Fabrice ni ikintu umuntu acifuza ati bega mutegekanya ko Buja City Plaza izo kwinjirwa ryari urakoze ni project tubona yuko ishobora gutwara imyaka around imyaka 5 imyaka 5 dutangwe kubaka
hanyuma kujya twabibabwiye tuzogenda turabikora mu mafazi ngo dutangwe 2025 tuzoza 2030 correct mugani kijya nagenda babwira ati tugenda turabikora mu mafazi nk'ijya faze ya mbere iyo complex ya mbere twifuza ko mu myaka 2 tuba tuyitanze ijya faze ya mbere mugabo wumve ko si ngombwa tubanze guheza iyo faze ya mbere kugira dutangure iyindi bizigurika ati iyo ya mbere tuyitanguye inyuma ya simwa byose bimeze neza turashobora gutangura iyindi kabisa numva yuko ibikorwa bimeze neza cyane kandi kujya namye ndabivuga n'ababishidikanya canke bavuga ati no nivyo bintu nivyo murabampera karibu bazoze muri Kamenzi Burundi Village nukuri canke baje mu Kabezi aho turiko turubaka inzu zirenga 50 byo mu Kabezi byo abantu hace haduga nibeye abantu bose ngo tugere ngure mu Kabezi nukuri byo nuko murakora ni vyiza cyane atuka nikibazo umuntu chef mbega ko twagiye muri Buja City Plaza ko turabona ko ari big project ni project ni projet nini ya cyane turafise ubwoba twebwe babandi twaronde Fabrice kugira ngo twubakire mu Kabezi basha babandi twaronde Fabrice kugira twubakire muri Mirwari mbega ntazova saga yatwibagiye yagiye mu bya Buja City Plaza honyene rega nkubwire je nigeze kubwira abantu ati niyo bompa challenge tubaka Bujumbura yose Fabrice vyukuri ndabwira turakoze ndakubwira ikintu cya mbere dufise nk'umutungo naba bantu bitwa ko arabashomeri kandi urumva uwo niwo mutungo wa mbere kuko ni inguvu tutariko tura exploiter ukuri zihari ngaho ibihugu biriko biragura abakozi ukuri ako twe dufise abakozi bicaje ukuri ni nkuko wo kubaza wanashaka ndabikubariza uwo nsiguriye igituma Burundi budatera imbere igituma abarundi niko hari abanebwe benshi badashaka gukora none erega nikijya natangoye mvuga none abo banebwe suppose umuntu aravutse kubera ikagenda kwishura aja kwishuri kubera hari umwarimu aza kumwigisha ego rero abo bantu sibo ahubwo hakenewe ko abarongozi abantu tugiriya tukaba twarahawe amahirwe yo kuja imbere y'abandi abo bantu tubayobora muri Bibiliya muri Yeremiya yanditse ngo abana banje bishwe no kutamenya nukuri uravyumva bisigurika ati rero nizo nguvu jewe Fabrice ndondera ama projet hasi no hejuru kugira n'Imana yampaye ntibagwe mu gashomeri nukuri kuko nimba n'umu entrepreneur ishobora gukora guhanga imigambi si twese twabivukanye ntihagira umuntu azokuguma guhata ngo urumva ngo umu entrepreneur muri iki n'ibiki impano canke impano z'uhoraho ziratandukanye mugani wamenya aho inguvu zawe ziri ugariraho nyene kuko niho uzoronkera igitsibo cy'uhoraho ati rero ntuzokwigira utwibagira rero gukora oya ntana erega nubu ni muje muri Mirwa bambeye mu Kabezi mu Kabezi ubu turiko turasakara amazu ko turabibona ku mashugwe turiko turasakara amazu ubu dufise amazu duheruka kubaka Muyinga dufise amazu turiko turubaka mu Cankuzo dufise amazu turiko turubaka Inyabugete uwo ni Fabrice dufise amazu turiko turubaka muri Mirwari ayo mazu yose arenga amajana uravyuba bisigurika ati rero ivyo byose none Fabrice abikora ni 2024 gusa tuko turabona ati uri muri ni amari imyaka 5 nane ko arakora izogenda gute je kubwira aho byugariye naha muri iyi biro ndaza nkiyicarira acambira ati Imana ngo rero umfashe dukora akazi nukuri Imana ikacimuha muhemu yera aca dupanga ati none umuntu yari muri Amerika azorungeka amahera mu ndwiza reka mbe narondera abafournisseur bazoca bazana ibintu abakozi banje bazohembwa igihe kiniki urazi ko naravye sanga turashobora guhemba miliyoni zishika 100 ku kwezi miliyoni zishika 100 ku kwezi abakozi bose mukabahemba ugasanga ku kwezi tuhemba abantu miliyoni zirenga 100 z'amafaranga y'amarundi uravyo kuko aha navuze amashantier yose navuze abari ngaha ku biro ivyo vyose rero nkavuga ati so kuvuga ngo ivyo bihera tubifisa ngo birunza je navuga ati yaba abantu bazi ubuntu bw'uhora niho bomenya ati burya mu Mana harimwo soko ikomeye cyane harimwo ubushobozi buhambaye gose ikomeye cyane kabisa kuko twe turicara ugasanga muri kompanyi hariyo nk'imiliyoni nk'ijana canke amajana 2 muga tukaba tuzi ko umwaka wose uzohera turi duhemba imiliyoni 100 naje nkahiga iyo yavuye nkabura ukavuga ati none ko dufise aya aye none bizogenda gute tuzobahemba yavuye he ariko Imana yongera ikavuga ati wewe kurikira wewe icyo nagutumye gusa
genda wiyumvire gusa upanga akarere. Imana nihabwa icubahiro Fabrice. Vraiment uko ubushira Imana imbere nk'umuntu yizera tukaravuga ati ibi bintu uyu mugabo ivyo yakora tukabirumvikana ko biri mu mico kandi utinya n'Imana c'est bon haba mu niterambere ko ati kuko mu Mana ngo harimo vyose cyane gose ngo harimo vyose abantu batanabizi babimenye harimo n'amahera mu Mana harimo n'amahera inoti ziriya reka reka tuzirondera hatari Salomo. Yes, Fabrice kumbe twigira muri Ubaka Nation Group twavuye muri Buja City Plaza twigira muri Ubaka Nation Group ati mbega Fab's Home na Ubaka Nation Group bihuriye kuki tubihuze gute bimeze urakoze Ubaka Nation Group nishira hamwe ryubaka twe nishira hamwe riri mu bwoko bita EPC Engineering Procurement and Construction nishira hamwe ryubaka rirondera ama projet ukunuku hanyuma rero Ubaka Nation Group irafise program ya Fab Homes program ya Fab Homes rero naya mazu twebwe naya ma projet twe turema ufate nka Lake View Paradise Estate for example iri muri Fab Homes program which means tura designing a project tugatangura kimwe nakubwira tubuhinga bwacu bwugariye iyi project ya Lake View iri muri valere y'amafaranga arenga miliyaridi 50 miliyaridi 50 50 miliyari Imana yo mwijuru twabitanga atanu gwa Kongo ntangura kuvuga Imana yo mwijuru ni cyabo Imana yo mwijuru nukuri uzogira umunsi nzohe irebe ndayihe exclusive interview nukuri uvuga ati ubu rero dushaka kubona wewe twugururira ibitabo nukuri twinjire turabe n'ukuntu abantu barindika amahera turabe n'ukuntu abantu bagura tuje muri comptabilité byose ivyo bintu atuka turakeneye kubibona ndabikwemereye nukuri tuzobipange vraiment nukuri kw'Imana vraiment nativyo kintu kirakenewe gose kubwira mubona c'est pas possible ati itariki mwatanguriye ko niye twerekereraho umuntu wa mbere yatanguye kuriha utwereke igituma mugeze ngaha urabyumva igituma muriko murasakara ya mazu umumaze kwangajyamo amamiliyari darenga naya nukuri ivyo byose tugende erega je na mandayo yabwira niwo muca abantu badize ego rero nkavuga ati nariko ndagushingira intayi yuko twabitanguye atanugwasha mufisi atanugwasha ariko genda urabe kuko bigeze kure erega nikijya nababwiye muri biye handitse ngo bibaza ngo turi bijuju kuba ubwenge Imana niwe yabuduhaye nukuri ngo turabakene amahera hanini menshi turabatunze rero ivyo byose bikunda kubera accountability twazanye nukuri bigakunda kubera ikizere hanura abajene bagenzanje ikintu kizotuma wiyahura ukiri muto nuguhemuka ku bantu nukuri ikintu kizotuma izina ryawe ryirabura ryahora ryera nugukora ikibi mu bantu nugukora ikibi muri community murashobora kwibaza ati none Fabrice my friend ntimwibaza ngo ni email nandikiye Imana ngo Mana ngo nkundwa kaza kurusha abantu kugira abantu bakwizere Fabrice kugira abantu bagwa amafaranga yabo barundi bazi ko bibwe kenshi bari hanze ba diaspora jewe ndi imfuvyi mama nta n'umuntu w'iwacu yize kundusha nta mu generale cyangwa umuntu akomeye cyane novuga ngo nditwaza nta n'umushigikira ari mu butegetsi nta n'umushigikira no kw'Imana uravyumva Imana ni cyabona Imana yonyene n'ukuri kw'Imana ivyo binshigikira biziguri kati Imana yonyene niyo yagibwira irebe atugenda murondeye Fabrice mugira ikiganiro nukuri vraiment ane neza buri abantu babiri baca bibona ati tugura inzu nukuri numva ko ari ukoje kabisa biziguri kati rero ukuba inzira guhemuka kura kugira igihangange nukuri muri Bibiliya nyene handitse ati ngo nyuma y'ukubabara kwawe ngo nzogukomeza nakuduze urabona amahanga abone ko nagukunze nukuri urabyumva it's the same testimony havuga ati rero jewe aho ngeze ndafise umuntu amaze kundungikira amafaranga arenga miliyaridi 1 aguze inzu harambona Imana yo mwijuru n'icyabona Fabrice oya Imana yo umuntu yarakwize yakurungika Emilia mutarabonana mutazinanye ntituzinanye ntiturahura communication simple gusa kuri kandi ari no mu bambere bagenda bavuga ati twararose inzira guhemuka ukuri Imana yo mwijuru n'icyabona Imana yabwe icubahiro urabyumva rero nkavuga ati ibyo ntiyagira umuntu azokwibaza
ngo n'ubuhinga nakoresheje niyo wowe uri umwana uri Ngozi hariya mu Camugani mvuka cyangwa mu Cendajuru urashobora guhindura amateka ukagira inka biruta ibyo nakoze ikimana igukeneye ko nukuyumvira ukayiyoboka hanyuma ukaba inzira guhemuka nukuri ukarema mu kwizera abantu kabisa urabyumva ego hanyuma novuga ati uko kwizera nako kuva mu bikorwa ukora no nimba ari inzu y'imiliyoni 500 ugira wubaka wacha ushaka ngo wunguke miliyoni ngo majana 2 wumva n'ibyo ukora utazoca utangura kubisondeka nimba ushoboye guhembamwe abakozi ukaronkamo miliyoni 2 urabyumva igihe kandi ushima uvuga ati mana urakoze kuko uwo wabikoreye nazoca agenda kuyaga kabisa. Fabrice akumbure jewe ikibazo ca nyuma shaka duhereze ko en fait ufise naye nyinshi en fait ibyo ukora byose n'amatemonyage gusa biranaryoshe kumva ati mbega arabenshi kumbure bo babiyumvira ati no Fabrice c'est pas possible si imana gusa hari izindi nkomezi ziri nyuma atuka yarabaye hanze arazi by'abazungu twita ngo n'abafreemason ngo n'aba Illuminati iyo bintu umugabo babikoresha atuka Fabrice no tubarire bro no c'est pas possible si nkomezi z'imana gusa no babarira ndugururiye wari we wese agenda dufashe kurondera wa freemason uruba wa freemason let me tell you something reka twumve gawasi cyo ndiyumvira dufata nk'umutunzi yitwa Elon Musk ndamubona uramubona ego uheruka ko declare ko yarengeje miliyari 400 yaciye ku mutungo wa Mansa Musa uravyo ego ukibaza ati none ujya awe kugira ashike muri ayo mahera n'aba freemason ko aciye atunga kubantu niko bavuga uravyo suppose nimba aba freemason none ko aciye atunga kubarusha bon uravyo ego sha which means rero nihagire umwasi wa mbere wawe n'ubwoba muri wewe ubwoba muri jewe ngo mwasi wanje wa mbere mwasi wa mbere kabisa uravyumva ni waburengera uzohaguruka ugenda uvuga ati niyo nzoca mu ntambwe ni izina ry'uhoraho nzozitsinda uravyumva mugabo kujya twagiye turabivuga niyo uzogenda ugasoma Bibiliya ukagenda ku bakozi b'Imana ukamenya iyobokamana nta na hamwe uzobona Imana ikwigisha kujya gukorera ikibi ubundi mugenzi wawe nukuri we rero ivyo ni wabishira ku ruhande ukavuga ati jewe ngiye kugwanira ikinzi n'imbwa zizokubona zikunamire imbwa zunameho kukurya zunamye nukuri intambwe zizokubona zikutinye zihunge nukuri uravyumva kuko uzoba wazanye itara ry'uhoraho mu bantu nukuri rero nicyo gituma mvuga ati ibi byose tuvuga jewe muri gihe numva umenga abadukurikira canke ababibona turiko turarema igisekuru gishasha cyo kumenya ati wewe nk'umwana w'umuntu ushobora gukora ibishoboka byose mu gihe uri mukuri kuhoraho mu gihe uri inzira guhemuka uri nyankamugayo ukiha agaciro rero nkavuga ati katwumvaga sinzi uko nabivuga jewe bagenzi jewe hari abantu bigeze kuvuga ngo urumva ngo mu Burundi ngo hariho abantu ngo bya biti biturirwa abagenero je navuze ati uwo nzobwira ngo dukorane iki shigikira canke ndagushigikire canke dukorane ngo nitwaje kanaka nukuri ndaraha Imana yo mwijuru ivyo bintu azovyanke nzoba ndiko ndamuhenda nukuri nihaza umuntu wawe nimba niyo yoba ari ubo dufate bantunganye dukoresheje amazina azwi ngo y'abagenero akaza akakubwira ngo nkorana na Fabrice Imana yo mwijuru azoba guhenza nukuri urabyumva kabisa ya jewe ibyo nkora nibimubona nukuri nivyo ndiko ndakubwira nukuri urabyumva amafaranga nkoresha nakubwiye ajya amazu yose ntihagire ubuzobahenda ngo na Fabrice na y'abakiriya nukuri nk'ubu twebwe turubakira amazu niyo wewe uba wifitiye parcelle urashobora kuza tukakugira ama etide ukaduha deposit ya 10 million francs tukakugira ama etide hanyuma dukoze devis ayo mahera akavamwe dutanguye kubaka muri iyo devis nimba ari miliyoni 500
ukaba utayafise je canja ndakujyana muri CRDB ati umuntu tugira dukorane nico nagomba ndakubaza ati mbega wa wundi afise terrain adafise amafaranga bigenda gute mumufasha gute ati uyo muntu banki kimwakira ati Fabrice twarabonye ibyo yakoze ni cya kizere tuvuga ati jewe nkaja namubwira ati fata 35% rero uyihe banki uyihaye banki ikiguha 100% yayo ukeneye nukuri uravyumva ikikugirira dossier hanyuma ukaca iyo banki yaguhaye urumva je mba ndose yose kugira yanzo yawe here ufate nko muri muri Lake View nk'ubu hariho inzu abaje kuzigura tugitangura yari ku miliyoni 195 miliyoni 195 ubu ntiziranasakaga ubu zigeze ku miliyoni 980 iyo ni valere ntumbarire ibaze yo wazoka zifatira zose ubu nawe ubufita ngo kwitwa ziranotse miliyarderi ziranotse yego asiyoni rero uyo muntu asha nivyunguka acaraza ariha ibice 35 kujana inzu yiwe imwe cyanda musinyira contrat ko yayampaye tuca tuba turatangura ibikorerwa caja muri banki kimugira procedure kugira imuha ibice 65 kujana nukuri ibimuhaye no kuvivura je baca bayampa ayo 65 kandi nayo niba yampera rimwe bagenda barayampa ku nzu igenda iragira rero jewe nimba mu mwaka umwe mejeje kukubakira inoti zanje nazirose nukuri nakakanyungu kanje kariko nakarose wewe usigarura riha banki nimba wayemereye imyaka 10 cyangwa 20 ugenda urayiha bukebuke na banki wewe ugenda uriha bukebuke cyane gose ikibazo umuntu acifuza kumenya ko tubona ko uzubakira zose hamwe timbega bishitse umuntu akavuga ati je ngomba kwidandariza nuvuga inzu yanje ayigurisha n'ubutaka cyangwa gurisha inzu gusa ubutaka bwo guma ni byose wewe na parcelle wewe uje ukamfata iyi nzu na parcelle biri kumwe duhejeje ndaguha titre je namambwira abantu ate nk'amatitre ubufise fise nk'amatitre igihumbi wanje uravyo je cyadaguha na titre bisigurika ati niyo wowe utaraheza kuyiriha cyane wowe ugifise niyo yo bari muri bank fise ideni umuntu akavuga ati jewe shaka ndayikugurire ndakungukire birakunda ni transfer iki kabisa yes kumuri bakunzi ba Irebe Media twashoboye kuyaga byinshi Fabrice yatuyagiye byinshi yatwiganira nyinshi zitandukanye ariko ari deni rimwe atwemereye ari ibintu jewe navuze ati je ndi Toma nzovyemera ndavyiboneye bakunzi ba Irebe Media azotwereka uburyo yatanguye atanugwasha afise hanyuma acagera hageze no munsi gushikaho n'igihugu kimwizera ikamuntu uvuga umugambi wa Abuja City Plaza Fabrice kumuri ndagushimiye cyane ndabashimiye gose mugenzi kumure ni n'ijambo rimwe ivyo byose waciyemo byaguhaye ikigwa kimeze gute ikigwa byampaye ni cyuko abarundi turashoboye abarundi turashoboye kuburyo nageze ahantu nkaza ndabivuga abantu babitwenga nkavuga ati dushobora kuyiyoturuva turi n'ubwoko bw'Imana nukuri uko ubwenge dufise n'ibyo dushobora gukora birarenze kabisa muga kubera kimwe natangwe mvuga bivanye naho igihugu cyagiye kiraca turarushe mu mitwe therefore dukoresha imvugo yo gusara turagwaye rero ushaka gukira ingwata arayirata rero nitwavyumva jewe nk'ubu urumva kugira mbu uwo ndiwe narihinduye je ikijya nigeze gutanga temoignage ati nigeze kubamba mu gisagara muri Melbourne aho nsanzwe mba hanyuma ugasanga turaterana n'abagenzi banje tugakritika Burundi uburyo n'inyoni guye waca wumva ngo ni leta irashe uravyumva ngera ahantu nkavuga ati none bagenzi twe nitwaguma dukritika ata contribution turiko turagira ni twebwe nibo baruha cyane ni twebwe turuha ni muruha usanga ni twebwe icyo gihe cyafata decision sinasubiye kuraba inyuma uhoraho mvuga ati mana yama bya bindi byose wantuma uno munsi ndabikumviye ndagiye kabisa uravyumva ubu ndaryohewe kuko mvuga ati ni yakantu kogenda nabi no ndacontribute uravyumva en plus y'ibyo ndariha amakori muri leta en plus y'ibyo turiko turubaka ibintu umunezero undi murenze incuro 200 kabisa rero nkavuga ati icyo gihe narivuye kandi zo kuvuga ngo nubu ngo nuko nobanze ubwenge cyane n'umugororotsi kurusha abantu no kugira jewe Fabrice shobore nanje gukira mu mutwe
nuko nobona twese tuvyumva kumwe dukize twese tukavuga ati ubu twafashe umurindi rero nkavuga ati abarundi dusubize umutima ibuntu tugarure rwa rukundo abasokuru bacu baturaze kuko kera uciye ngaho ukaba ushonje waradodora bakakugaburira ariko uburazi siko bimeze rero nkavuga ati ako kantu k'ubuntu kagarure muri twebwe hanyuma tugwanye wa mwansi yatubibamwo amacakubiri tugwanye wa mwansi yatubibamwo inzankano tumugwanye tumwegeze kure ibisigaye n'amateka. Guys, bakunzi ba Irebe Media, akaryoshe rigahora mitama, ndazi murakunda Fabrice cyane, ndazi ibiganiro byinshi vyiwe murabikurikirana, muranamukunda kuko n'umuntu mubona yuko ari umwizigirwa, turetse gusa ko tubikira kanoti muri ya mitaye yacu ariko tusanzwe turamukunda, ibikorwa vyiwe bimeze neza cyane. Fabrice ko mbure twizere yuko nitwakwifuza kandi gukorana ikindi kiganiro uzoduha umwanya cyane gose. Ijana ku ideni uragibuka cyane gose, ideni uragibuka, asha tuzopanga vraiment twugurura ibitabo kabisa, yego cyane. Tuzosubira rero gutaha, mutibagera rero kugira subscribe. Bye bye, thank you.